Hello guys, ndabaramukije cyane kuva mu itandukanye. Izwi ni Ngiye ni The Brave umusesanguzi agarutse kandi kuri Motivation Plus Media mu gihe inyuma ya kamera turi kumwe na Social Boy Social Mix. Ndababwira ko ndabakunda cyane kuba mazogira subscribe, like, share na commentaire. Nawe utarabikora ubikore kugira ngo tubandanye tubaha bisasha muri industry ya Buja Flavor, mubone byinshi bitandukanye biriko biravugwa, ubusimwe bariko baratwara bien sûr nkuko mubibona imbere yanje hamwe n'umutumire nyene kugatsindira nabazaniye no musi. Mbwe mwibaza ko rinde yamaze kuba international, ari umuririmbyi yaraje ari mushasha, afise amateka ku ndirimbo yanditse amateka bita umuganuro, akaza no kuri nzokuyaka. Numuririmbyi atavyorosha mwino minsi ariko aravugangwa ngo akunda kubivuga mu mvugo yiwe. None umunsi tubazaniye anafise na trophée imbere yiwe kugira ngo atubwire how was ibikorwa vyamuranze, how was ingene yagatwaye ndetse n'ibindi. Nongera ntangura kumuramutsa, ameze bien, ameze bwuma, yamakazi yamayambaye ibendera y'u Burundi ngahanye, idarapo y'u Burundi, arakaze. Fajos ni gute? Ni sawa cyane, nangomenda nabaramutse mwebwe mwashoboye kuba mwovuga muti reka tumurondere kugira ngo agire icyaganiriye ku barundi n'abarundi kazi. Nce mbonera nakaryo ko kuramutsa abantu bose bariko baradukurikirana. Ego ndababwire nti mwiriwe cyane, sinzi kari mwiriwe nuko twavuga mwaramutse bivanye n'amasaha tugezeko, ariko ico nemerera abarundi uko baramukije kose baravyakira. Ego Fajos Burundi avuze ati ndabaramukije cyane. Numuririmbyi mwino minsi ari mu kanyamuneza, novuga ntangere n'ikimenyetso. Murabona ko imbere yiwe afise akantu kameze neza. Nashaka kwanza by the way abantu batabimenye uducire ku mayange ikimenyetso ufise nga agashimwe ufise nawe uriwe ivyo maze mu iminsi. Ntanguye ko kwidondora je nitwa Ngiye ko Fabrice, ku mazina y'umuziki banyita Fajos Burundi. Sanzwe mvuka mu ntara ya Rutana muri commune nziza ya Musongati. Kariyeri yanje ya muziki sinayitanguye kera cyane kandi sinavuba, ari mu mwaka wa 2017. Uza gusanga rero ibikorwa byanje bitaraba byinshi cyane kumvo zuko nari nabanje gufatirwa n'amashure. Maze gushika ngahe Bujumbura nakora indirimbo zibiri, iyo bita umuganuro niyo bita nzokuyaga. Indirimbo umuganuro akaba ari nayo novuga nti yampesije amateka canke yambereye laissez-passer yo kuba noshobora kwitabira rino higanwa mpuzamakungu mubona uyu munsi naraye ntahukanye. Bikaba ari ivyishimo rero kuri jewe ndetse no ku gihugu canje novuga canyibarutse. Ego mbandanije gato, icyatumye nshobora kwizerwa ngo nserukire igihugu n'uburyo indirimbo umuganuro yanditswemwo n'uburyo amasanamu ayikoze. Uza gusanga ari ibintu nyene biza bisigura kimwe giherekeza ikindi kubijanye n'imico n'akaranga by'igihugu cacu. Iri higanwa naryo kugira ngo ugitabire ahanini ni higanwa rihuza abaririmbyi bo muri Afrika baririmba indirimbo mu mudiho wa none ariko zisunga umudiho kama. Ego urabisiguye neza cyane. Ikintu ca mbere buri muntu wese ashaka kumenya, mbega bujya uri mwihiganwa si benshi baje kubiraba, ryabereye kuri Hotel Club du Lac, nta bantu benshi b'abarundi baje kuraba. Vyari bimeze gute kugira ngo usike ku ntambwe yo gutwara agashimwe? Vyari vyoroshe? Performance yaragenze neza? Wa mwari mwiteguye gute bwe ngo mwari kumena Fabi Love mugawe we abariwe ucagurwa ngo gutwara agashimwe nk'umurundi? Mu bisanzwe novuga nti nta rubanza rwigera ruba ruto, ihiganwa ryo n'ibindi bintu ntigigera ryoroha na buke, kuko bajya busuma muri ko murahiganwa nta numwe atabakeneye agashimwe. Nico gituma rero urubanza novuga twakoze hajya kuri Hotel Club du Lac Tanganyika, novuga nti ni ikintu cyo kwishimira na cyane cyane ngo mvuga nti Imana yacu ikomerwa amashi, kuko nta buhinga burebure novuga narushije abandi, ariko kimwe gusa nibaza ko wari umwaka wiwanje ukaba n'umusi wiwanje. Kuko ugiye kuraba novuga muco twita performance sur scène ari nayo yaje kumpesha amanota. Ivyahabereye ntabwo nari ndavyiteze, kuko ni nihiganwa nitabiriye mu gihe nari imaze imisi ngwaye. Warakubise sana. Novuga nti ikintu ca mbere novuga gishobora kuba carampesheje amanota, bose bararirimbye baranatamba. Mugabo hari akandi kantu je novuga kaje kiyongera ko kuvya abandi bakoze, kuko abandi bari bafise aba journaliste aba presenter babo babanza kuba presenter hama bagaca bagenda baririmba. Mugaje nta mu journaliste nari mfise, cyandagenda je ubwanje nyine cyandi presenter
maze kuba ni presence nda presenta n'indirimbo yanje mu ncamake ndababwira umuganuro icari cyo rero narabanje ndaraba ndakubita kude ndaraba nsanga muri jiri nta murundi numwe arimo karanyanyaye kwera cyanavuga nti rero aha kugira ngo nanje shirima kandi kantu kakajede ngoma nce nkubita karezime gato yakindirimbo umuganuro mu rurimi rw'Igifaransa ijya jiri yumva ndabikora uko ndababwira umuganuro icyari cyo mu ncamake mu rurimi rw'Igifaransa baca baza kwisanga hageze ko ndirimba enza nabatahuje baca barabona n'ivyo uri kuraririmba ko ari ibintu biza kuba ari ivyo kuri neza cyane gose ahubwo muri wa monyo kuririmba ko kunyumviriza kubera ko bari bamaze kumva ivyo ari ivyo baciye bamfasha gutamba uti barajyawe cyane wasanze performance yawe imeze neza kuko wari waza wabahaye aga content ka mu Gifaransa kumuganuro umugigo wakogwa n'umwami mbega burya Fajos uri kura performing twakubonye muri messages officier uri kurasarisha abazungu bariko baratamba sana baryoye kuri zo kuyaga mbega kuri Hotel Club Dirac naho niko vyagenze kuri Hotel Club Dirac Tanganyika novugaho ntivyariyongereye kuko irya hotel murazi isanzwe izimvye abantu banywerayo novuga ca binjirayo n'abantu nyene usanga bari ku rundi rwego rwo hejuru mujanye n'amafaranga rero abazungu bari beshi ndetse n'abarundi kazi bari bahari ariko twovuga beshi abari bahari nabonye nabari baserukiye igihugu baje kuraba ibirori ariko abandi nyene ngira n'abasanzwe arabakiriya bo ngaho muri irya Hotel Club Dirac Tanganyika bisigura ko jewe nagiye kuririmba ata muntu nzi ko aza kuhava nanshigikira kuko navuga nta hantu ngerageje kuraba abantu bahari si bamwe bari kugwa ku level yiwanje n'abantu nyene bivyumviro biri impereve rero maze kuhashika nanje no haho naciye mu muntu mvuga nti naje hari namaze kuja kuri niveau aba bariko nereka rero nanje nifate nk'umuntu nyene azari ku rwego rwo hejuru ndabakubita tu basha rero maze kuba ewana namaze kuja mu mwambaro mwiza w'akaranga beshi mwarabibonye candandika amateka abantu bararyoherwa n'inyambaro nanambaye bararyoherwa no ndiho ndatamba mu bisanzwe indirimbo umuganuro ni indirimbo irimwo ubutumwa si indirimbo itambika zimwe ushira mu kabare ugatamba muga kuri uwo munsi ngira ngimena iri yavuze ati agashimwe biraza uraza kwikora bikunde ahubwo yatambitse kurusha nazazindi twibaza ko zitambika mu bubare butandukanye no mu mabwata atandukanye nza kwisanga abantu hose bariko baratamba muri Hotel Club Dirac bose bari umunezero ko urabatambisha wari umunezero ntangere cyane gose abarundi n'abarundi kazi bishimye aho rero batangiye gutambura umva bari bwo bamenye ko nza kuronka agashimwe kuko bavuga batabacinga imbere yacu bose babikoze neza aha rero turarindiriye jiri ikiza kuvuga kuko naje ubwanje mejeje kuririmba nacinja kwinyegeza atereka ndindi kivamo numvirize jiri nta mwanya muremure yamaze yakigenda baratanga amanota bamaze gutanga amanota baca baraza guprograma gusa ikintu kimwe batubwiye bati ihiganwa ntimwibaze ko ryabaye no munsi ihiganwa ryabaye kera kuva mu gitogwa mukirungikwa n'ibihugu byanyu haka twaciye dutangura gutanga amanota y'izi ndirimbo zanyu ati uyu munsi yari finale iyo finale nayo yari yerekeye iki kuraba yuko iga ndirimbo waririmbye ari yiwawe bijya bintu waturungikiye ari gwawe tuje turaba rero na performance sur scène batubwiye ati mu bisanzwe nk'indirimbo nka zose mwanutse zari nziza amanota yasa n'ayangana ariko icaje kubakuramwo nuno munsi kuno umuntu yifata imbere y'abantu Fajos nagutiriyemwo ni ku munsi wa gatandatu heze aho ibirori vyariko bibera kandi mu Kinama haragoye imvura ntabwo vyakunze yuko bereka trophée abarundi ariko ku bantu twari twahageze nk'abamenyesha makuru twaragukwirikiye turabona ngene waciye usozerera mu bagenzi bawe mu bafana bawe bari bishimye akarakanyamuneza ntangere Fajos mujya mwanyu maze kubona ko imvura iguye wavyakiye gute abafana bawe bavyakiriye gute kimwe aciye utora ide yukongera kubahitana kugira ngo mugende guserebura kandi kuri urya munsi mu Kinama mu bisanzwe wari uwo munsi no kwita wari kuba umunsi w'intsinzi ku buzima bwanje kuko ryari gomba ribe ryo rya mbere nshobora guhagarara imbere y'abantu benshi nk'abajyanye
kuko ego handi naragenda za ndabahagarara imbere nko muri Mercedes office mwarabibonye, ariko hajya no hari abantu bamwe twita bato twebwe nyene tuba dukeneye nk'abaririmbyi, kuko bajya nabo turakeneye ko babona ivyo dukora nabo kumbure bakagenda bahakuye icigwa. Na cyane cyane nagomba mbanze nkeze abanyakinama kukuntu bakunda umuziki, narabonye yuko n'abantu kweri bakurikirana umuziki w'u Burundi bawukunda, ndetse narabonye yuko n'abanyamahanga bariko bararirimba babakwirikira bakabakomera amashi cyane gose, abanyakinama bubahwe. Rero imvura imaze kugwa ukuri jewe aho niceje nyene naravuze kweri ikaranyanyaye kabisa, karanyanyaye. Abafana banje batangura kunyandikira ari beshi, ati none bimeze gute, iyi mvura bigende gute, turaronka amahema kugira ngo dufuke kino kivuga tubandanye tunezerwa na bino birori. Ntibikunda kuraba hirya ku rundi ruhande, mbona ivyuma bariko baravyambura byatanguye kunyagirwa, ndavuga kwera takwera sinkiririmbye. Kagashimwe nagiye njanye kwereka imbere y'abantu ntivyakunda ko tukerekana, kuko uko byari bitunganijwe mu kugwanje Fabirove niwe yabwirizwa gutangura kuri stage, agaca ampamagara akagashimwe nkuko igihugu cyari cyaturungitse turi babiri, kuko n'insinzi kuri twese twaca tukereka abarundi n'abarundi kazi bari hajya kuri tele ya Kinama. Mu bisanzwe yari yateguye ico bita fair play kugira ngo yerekane yuko utsinzwe badatsindaho, kandi yuko hatsinze Burundi hatatsinze Fajos. Mu nyuma rero naca mvuga nti ko bidakunze ko ndirimba, ndafise abakunzi basi abakantu, naciye ndabahitana rero turabana ahantu nyene tujya kubandaniriza, turicara turaganira turiginana, turafata udufoto dutandukanye, gutyo baranyereka nabo ko bishimye ko nubwo bitakunze ariko intsinzi bayishimiye 100%. Neza cyane. Fajos Burundi uratubwiye bye cyane kuvyerekeye ivyabaye, twongera tubwira ko abarundi bitavuye kuri we byavuye ku mvura. Bien sûr urayitwaye aga trophée ya SICA 2022 prix du public, ariko buri murundi wese ariko aribaza mbega Fajos Burundi ko yaratwaye trophée ya SICA ubwo bizogenda gute, tuzomwumva ryari bukurikira ku yindi ndirimbo kugira ngo twumve ko ubandanya twemeza, erega n'imbere hari ubundi bushimwe, ariko yitegura gute Fajos Burundi? Ego ni n'ikibazo naciza ushoboye kubariza abarundi n'abarundi kazi bose muri rusange. Novuga nti kugira ngo nyene nereke abarundi n'amakungu ko mu kumpa Agashimwe batihenze, ni ibikorwa byinshi ndiko ndatunganya. Mu bisanzwe bitagiye kure muri kuno kwezi nyene ku 12 kuza, ndakeneye yuko nobaha ikindi gikorwa kimeze neza cyane gose. Maze n'imisi ngira sondage ndababaza nti mbese muravye uko ndirimba nuko nandika, hambavu yo gukorana na Titus mukishima, nkaza nkakorana na Nkunda abantu mukishima, ubundi muririmbyi mubona mwipfuza twokorana yo bahimbara yo bande. Benshi rero baracabandanya bashira kama comment yabo, umwe wese kwa vyumva, tuzora bakumbure uwahurijwe ko na benshi abari tukiye dukorana ico gikorwa. Ego uyu ni Fajos Burundi, umurundi w'akaranga hamwe n'akabanga. Iyo tuzanye ibintu by'akaranga n'akabanga ntibitandukanye cyane no mu ishuri. Yes, tugenda mu tubazo utu n'utundi. Fajos Burundi asanzwe yarize ku ishuri, arafise niveau. Mu Kirundi twarize imigwi y'amazina igera kuri 16. Iyo migwi Fajos yoyitubwira? Iyo migwi ndashobora kuyibabwira, ariko muri uno mwanya nibaza yuko nticaye ngaha nkaho kaja genda yicaye nka Fajos Burundi umuririmbyi. Ubu nibwo abakeneye Kirundi cimbitse barashobora kuja gusoma nk'ibitabo vya ntaho kaja, bazosanga ibintu byinshi, ndetse nankuraje n'abantu bakiri ku ntebe y'ishure yuko. Ariko yitubwire nawe warayize, yitubwire. Narayize ndashobora kuyibabwira ntaco ubwire none ko wanashima ni nayo twifashisha keshi mu nyandiko z'indirimbo zacu tuba turakoresha. Migwi 16 y'amazina beshi barayizi, uko dusanzwe dukunda kuyivuga, ngira ni navyo wansavye ko novugamwo, abataza kubitahura baraza kunyandikira mu nyuma ndabibatahuze, bikunaniye cyane gukosoreranye. Kumbure nawe turi kumwe nk'umuntu yize. Iyo migwi ni inye, muratege amatwi mukuru guture. Ufise ubwoba? Oya sibise ubwoba, kimwe gusa nanka ko nza guhava ninjira, ega nkungoma ninjire mu kazi kabandi. Yagirako
muba mu mirima kibineneruka tukubuha. Wow, arakubise cyane. Aho nyene akandi kabazo kanyuma kugira ngo turangize n'ikiganiro, turafise umwanditsi yagaragaye mu rurimi rw'icyongereza. Abenshi baranakunda no kuvuga yuko yoba ari nawe mu initiateur kubera ibitabo byinshi yanditse, kandi ndazi ko bamwize. Bamwita gute? Subiramo ikibazo sinacyumvise neza. Turafise umwanditsi twovuga ko ameze nka initiateur de la langue anglaise ku isi. Yanditse ibitabo byinshi cyane ku buryo bamufata n'ucyongereza ko ari we yoba yakigiriye, barakimwitirira. Hajya yitwa gute? Uwo ntawenzi vraiment, ntawenzi kuko domaine yanje hanini sinashimye gukurikirana hanini ibintu by'icyongereza. Okay, ndatangura uraza kwirotrova. William Nayizirindi ntagyonzi vraiment, ntagyonzi. William Shakespeare nijambere mwumvise? Nijambere ndamwumvise. Ego. Yenda kubaza ntaho kaja baca ntaho kaja namumenya, ariko nuwo ko umumbwiye ari nico yamaze kumbure uko nabibonye nk'ubu muhiganwa mperuka hamwe twahuriye n'abanyamahanga benshi batandukanye, kubera ko ururimi rw'igifaransa nari ndaruzi n'icyongereza gikeya twarashobora kuyaga twumvikana. Bisigura ko rero n'ubu ni documenté kuri uwo muntu mu cyongereza nkamenya byinshi, niko bagahombo kuri jewe aho ndumva yuko byoza binshira handi hantu. Ego. Hagisigirira zira n'isigarira zira ngereka bitandukaniye. Insigarira zina n'insigarira zina ngereka aho bitandukaniye nuko ingereka iza ikagerekwa ku izina yasigariye. Ego muganyi akarorero kwayo isigarira izina nyene. Akarorero turafise insigarira zina nyinshi, nibaza ngira ko ukeneye ko nshobora gutanga akarorero, sinzi uko ugomba ko ndagatanga. Tanga akarorero k'insigarira zina mu gihungane, hamuza ko twereka kandi isigarira zina ngereka mu gihungane iyo ariyo yose. Nk'akarorero notanga, ndashobora gutanga nk'akarorero ku nsigarira zina muvugwa. Ego nk'ubu nk'igihungane nshobora kuba ririmo iyo nsigarira zina, turashobora kuvuga duti uryarenganye yikoreye inkwi. Aho nibaza ko sinzi ko ni insigarira zina. Voilà, insigarira zina ngereka naho tuvuga gute? Insigarira zina ngereka urashobora kuvuga uti ujya muntu arenganye yikoreye inkwi. Bravo, ikiganiro kaba kirangiye. Shimira abarundi ubaherekana trofe warayitwayama. Turangize n'ikiganiro. Okay, ndashimiye abarundi n'abarundi kazi muri rusangi, barakoze kuntera intege, ndetse n'ubu nkaba mbandanya ndabashimira kuko ntubandanya kuntera intege bamwe urabansaba kanimero ka rimikashe n'abandi ndabatera intege kubandanya bakansaba. Utangure gucoresha. Yego, hama trofe nziza cyane natahukanye ngiye barayibona, nkaba ndayeretse uburundi n'abarundi, ndetse kanatsinda vuba nkaba ndiko ndategura kuyishikanira umukuru w'igihugu se Barundi. Neza cyane, murumva yuko agomba yishikane ku mukuru w'igihugu nyakubahwa nyene cyubahiro se Barundi. Uwo nawe ninde? Ni Fajos, twari turi kumwe. Akajambo kamwe kuri Motivation Plus Media yaguhaye ikigani. Motivation Plus Media TV ndayikengurukiye cyane gose ku buryo iri kiritaho impano, iduza impano zitandukanye, ndetse si jewe jenyine guko namambona ibiganiro itangana byinshi kandi ibikora neza cyane gose. Rero nkaba kuraje gukora muri iyo nzira, mubandanye murondera impano ziriho ni nyinshi, na cyane cyane ntimwiteho abamaze kumenyekana gusa, ariko nabo hasi muhiga ukundi kuntu mubavugisha, kuko aha guca kumbonesha kure nka Plus Media TV niteka ntangere ndazi yuko abagiye kumenya ari benshi cyane gose. Tugushimira cyane Fajos Burundi. Naje ndabakengurukiye. Guys, mwabonye twari kumwe n'umuntu yatsinze afise trofe imbere, kumwe twama twazanye ama exclusive menshi atandukanye, bamwitande Fajos Burundi. Simbira kuri channel yo wandike Fajos Burundi, urabe umuganuro yatsinze trofe hamwe na Nzokuyaga bari kumwe na Nkunda abantu, ubone byinshi bitandukanye kuri career yiwe ya musique. Yari The Brave Musiga musesanguzi kuri microphone hamwe na Social Boy nyuma ya kamera. Tubwira ko tubakunda cyane. Bye bye.